abajene ni isaha turacasuzugura akazi bamwe je navuye muri kaminuza icanza kubaga inkwavu barantwenga ngo mvuye muri kaminuza nje kubaga inkwavu ariko ubu abambona bavuga ati warahezagiwe kubera iki naratimvye ndakora urwo rukwavu ubu urukwavu rugomba rwamamare rugere kure tugomba tubikoresha ibintu byinshi cyane ntaterwa agwaruka ruheraho nyene aho nyene muri dutoyi bahere bakora bike imbere ni heza ugwaruka ruve hasi rukore mu ntara ya Kayanza komine Matongo twaje kugira iki twaje gutemberera umwe mu bajene canke umwe mu gwaruka amaze kwitahura ubona wose uwundi ni rukwavu product mbega ni muntu ki amaze gukora iki ibyo byose nibyo duhava tumenya mu kanya gumana nanje twashaka twakire rukwavu mu bwami bwa IHURIRO TV turaguha ikaze ego murakoze cyane murakoze ego nkuko mwabivuze nitwa lino niyo ndavyi ariko bakunda kuntazira rukwavu canke bakame canke gakwavu bivana n'uwari we wese nuko uyu mugambi wawe byagenze gutegura wiyumvira bo jewe nari mwishure muri kaminuza y'u Burundi hama nkaba nari nsanzwe norora udukwavu ibujumbura nyene aho nabana nari noroye udukwavu bica bisaba yuko ndadukunda cyane ashaka kumenya iby'urukwavu neza na neza niho nabona yuko urukwavu nashobora kuruhingura buke nkahinguramwe amabulete nkahinguramwe nk'amasosiso niho naheza amashuri aho ari ukuri uravyiyumviye ariko ndavyiyumviye mvuyeyo ngeze ku gatumba ntangura kutworora buke ariko mfise vision yuko nzompava mpingura za bulete mu rukwavu yego naho byahereye rero ide yaje gutyo nuko umugambi rero uburagiye mu ngiro umunsi wa mbere bitangura byari bimeze gute umunsi wa mbere ndabitangura vraiment nakoresheje umupanga mu kuzisya mu gusinyama nakoresha umupanga fata mbaga urukwavu nkaca nkoresha umupanga ivyo navyo urumva abantu bariye bulete ntibumva ko isiyeye neza kubera ata mashini twari dufise hari ikintu ushaka usigurire kugira ngo nabandi bakimenyereho mbega muri rukwavu product umutahe watanguranye wangana gute abakozi watanguranye nabo bangana gute atari banga rukwavu product yagiye hamwe n'ibikoresho bishire ko wakoresha mbere bikuronka umutahe muri rukwavu product imbere twari babiri bonye tubaye babiri kandi twabaga inkwavu tukaziteka twababuze iteke gutyo tutararonka umutahe wa paeje bataradushigikira hama tumaze kuziteka urumva ntitwari bwaronka imashini isya izo nyama twakoresha umupanga kugira ngo dukore utubulete ariko twari babiri bonyene twaba dufise nundi wadufasha batatu umukozi umwe turi babiri dufashanya rero nta kindi gikoresho twari dufise yari amasafuriya yo kuziteka dufise n'uwo mupanga wo kuzisya ibisigaye murumva tuba uturungo nyene hama tubahereza abantu bakiri nta mutahe munini twari dufise nk'ibihumbi nk'amajana 2 byonyene ibihumbi nk'amajana 2 gusa no mwari mwatanguranye ayo twari twatanguranye mwaguze n'ibiki muri byo bihumbi amajana 2 ibihumbi amajana 2 twaguzemwo twaciye tugira iyororero ry'inkwavu rya kijambere niyo mvuga n'uwo mutahe warimwe nyene mu bihumbi amajana 2 tuca tugira iyororero ry'inkwavu zimwe zororerwa hejuru ndibuka ko ari twe twazitanguye iwacu tuca turazubakira hama tuca tugura amasafuriya tuca tugura ibintu byose bikenerwa nko muri restaurant hama rero mwe ibyo bihumbi amajana 2 havuyemo inzu y'inkwavu hacavamwo nayo masafuriya yo kuziteka hacavamwo n'amahera dupanze inzu tuza turakorera biza kugenda gute rero gushika ku mugambi nyine ugira umugambi waguke umugambi wagiye kwaguka aho nashize umugambi muri paeje niho baca bampa amafaranga yo kugura imashini ishobora kuzozisya hama kugera yaho ndazihingura rero kugera nino saha hari abantu bakuze kuvuga yuko umuntu akora ikintu bivanye n'ubumenyi abafise mbega ubumenyi wabukuye ahanini niho abantu basigurira abantu ubumenyi waje wabukuye wasanze wabukuye ubumenyi nari informye cyane muri Kenya
hariho abantu b'abagenzi bari muri Kenya ndababaza ingene babigira mugabo barambwira yuko urukwavu muri Kenya ruteye imbere cyane insato bazihinguramwo inkofero bazihinguramwo ibirato ibyo byose bica birampa inspiration bituma naje niyumvira guhingura inkwavu. Ikintu cya mbere watanguye guhingura ni giki nimba wibuka? Ndibuka ko natanguye guhingura ibulete mu rukwavu nkoresheje umupanga mugusi. Nakoresheje umupanga ico gihe ndakora iyo bulete ndayiha abantu barayirya bambwira ko iryoshe. Ego mbega tugira ngaho kuri bulete ko muzihingura twasaze muri ko murazihingura hano mbega kuzishora aho bimeze gute? Kuzishora byaroroshe cyane kuko nakantu gasanzwe karyoshe. Aha mu kibano baraziguze aha nyene mubona mu imatongo baradushoreye cyane abandi bakazigura bavuye Bujumbura no mu Kayanza tubona barabikunze niho rero naciye ngira inguvu mvuga ati ndashigikiwe. Muzishora hano nyine mu Kayanza Bujumbura gute zamaze gushikaye? Bujumbura zirashikaye. Hanze mu y'igihugu? Oya hanze ntizirashikaye. Habuziki habuze yuko habuze urupapuro rwa BBN rutwemerera kujabutsa ibintu nago nigo turiko turarondera kugira ngo dushobore kubijabuka. Tumaze amezi menshi dutanguye bose barashima kandi produit zacu zimeze neza cyane. Tugende kuri ico nyine turacari ku maburete turaza kuja ku bindi. Ibureti mukora ugereranije novuga ku kwezi canke basi dufate nko kuundwi mwamusohora ibingana gute? Ibiro canke sinze amatoni sizigerageza gusigurira abantu musohora ibingana gute? Ubundi sinababwiye ingene byari bimeze twe twaratanguye dukora amabulete ubu naho tugeze ku yindi nyama bita bakame meat. Ibulete burya bakunda benshi kubera bari bamenyereye twatanguye ibulete mugabo ubu twahinduye ntikiri bulete. Aho nanga bimeze gute rero bakosora gatoya. Hama uko bimeze izo bulete twarazikoze ego mugabo tuca turabona iyindi mbono yuko twokora inyama ishobora kuramba izojabuka no mu mahanga ya mahanga twavuka vuba. Iyo nyama nayo yitwa bakame meat ariyo mfise ngaha. Imeze gute rero sigurira abantu? Iyi nyama uko imeze murabona ko isanzwe itekeye amabulete ntitwayatekera kandi amabulete ntamara igihe kinini. Iyi nyama ishobora kuramba kugera ku mezi 6 n'umwaka itarononekara iri mu alimentation. Rero tuca tuvuga tuti amabulete nitugikora amabulete dukora iyi nyama yitwa bakame meat niyo benshi bariko baragura ubu kandi bimeze neza cyane vuba. Rero murumva twamaze no kuexporta no. Mbega ko bavuga ngo kenshi iyo ibintu bamaze gutekera biba bizimbye mwebwe ku biciro bimeze gute? Ibiciro twe birazimbutse cyane. Nkaha tutekera akarobo nkaha ni nakarobo ngaha kaca kagugwa ibihumbi 6 gusa. Urumva benshi bariko barabigura n'inyama murabona zaranazimbye asha benshi bariko baradushorera cyane. Ntituzimbye bivanye n'ingene karyoshe kandi n'ingene kanavura. Murabona ko haranditse ko aboca babibona haranditse ko ngira muraza kubibereka haranditse ko ingwara bikinga zongera zivura benshi rero bariko barazi. Nico nyine dushaka kumenya mbega akabijya kari muri zo naka akabijya kari muri izi nyama ni nyama zikozwe mu nyama y'urukwavu. Inyama y'urukwavu nayo ifasha amagara y'abantu kuguma ameze neza. Amagara y'abantu zirafasha mu mutwe sino bisigura ngo ndabimare ariko gerageza kubacira ku mayange ndabacire ku mayange. Inyama y'urukwavu irafise ivyunyunyu bifasha mu mutwe bifasha cerveau gufonctiona neza. Irafasha ibihimba vyirondoka ku bantu babagabo gufonctiona neza. Irafasha n'abantu bagwaye gute barashobora gukira kandi inyama y'urukwavu ntitera gute. Inyama y'urukwavu iravura ingwara zituruka ku mitima irakinga ingwara zituruka ku mutima. Inyama y'urukwavu irakinga ya ngwara benshi bakunda kugwara surtout abadamu canka abigeme yitwa anemie ingwara yo gukama amaraso benshi bita anemie. Usanga umuntu mwari kumwe araguye kubera abuza amaraso kubera inyama y'urukwavu ifise icunyunyu bita fer gikwiye kandi irongera igafasha. Nababwiye ko mu bwonko bituma ubwonko bufonctiona neza nico gituma bakita bakame kera gaciye n'ubwenge. Iyo ukarya ubwira n'ubwenge. Ego ni byinshi turaho nyine rero turinjye rero ku mugambi nyawo watanguye ugitangura nizihe ntambamye wahuye nazo ugitangura rero wa mugambi wawe? Nkitangura nahuye n'intambamye nyinshi benshi baravuga bati urukwavu rwava mu ibulete
izo ni intambamye nko muri social abantu bavuga bati ibi bintu umuntu azanye sivyo ati ibi bintu umuhungu azanye sivyo hama izindi ntambamye nyamukuru kandi nkunda kubwira abajene benshi narahuye n'intambamye mu kibano aho bavuga ati umujene avuye muri kaminuza agiye kubaga inkwavu agiye kubaga ipanya urumva byarabagoye cyane gutahura ariko narabandanije ndima amatwi abo bose bankengera bibaza yuko ari ibintu bitameze neza ariko baratevye barabitahura mu kubikora biraborohera mu kubikora biroroshye kubihingura bo reka ndabahere tukibaga tukizana urukwavu turarubaga mu kubaga twebwe ya rusato vraiment ni rubi kururya kurufungura benshi nababwiye ko bafata bakamungura bagashira mu mazi bakamungura bagaca barya bigasiki twe muri urukwavu products dufise ingene tubaga kandi nivyo vyiza dukura ku rusato neza hama tugaca dukuramwo n'amagufa yose twebwe dushyira umusoso wonyene iyi mashini mubona niyo dufasha guhingura izo nyama z'inkwavu tumaze kuronka imisoso turayikuramwo amagufa yose akavamwo hama twaca tuyihereza yo igaca yikorera igikorwa cayo iyi mashini ni nziza cyane kuko ikora byose imashini uvuze byose ubushatse kuvuga no kuvuga yuko ihera ku ntango mu gusya ikongera igakora irya nyama igasya mpaka twebwe tukaza kuronka inyama yacu twipfuza uko tuyipfuza kose ari iyi mashini yabikoze iyo nyama niyo iva mu bwa bureti twabonye hariya ego nivamwo zirya nyene izi zose izi nyama nizo zivamo zirya Boullette twabonye hariya ya mashini twabereka ni ibidufasha tugaca duhingura harimwo iyo nyama hakongera hakabamwo igiterwa bita moringa turagishiramo hama hakabamwo igiterwa bita moringa niyo nyama y'urukwavu urumva yuko bikoranye ingwara uca usezerera twe twifuza yuko abantu basezerera ingwara kwa muganga imisi yose ariko harakintu n'ubu ndakibaza ikibazo n'ubu utaranyishura neza ku byo musohora ugerageje kunganya byo bingana gute ibintu bisohoka biva muri company iwawe ubu turiko turasohora ibigera ku biro 200 ku munsi ku kwezi ku munsi bariko barabigura cyane ubwa mbere byari bimeze gute ubwa mbere twasohora nk'ibiro 5 ibiro 6 ariko no munsi kubera nizi nyama tuciye dushira iyi nyama bita bakamemita ubu nyene bariko barazijana Bujumbura mu alimentation mu Kayanza hose nico gituma rero turiko turasohora nyinshi ahubwo ndiko ndabona ko mu misi za n'ibiro na 50 tuzohava tubisohora ibirijana n'amatoni tuzishore no hanze hama urwo rusato tuca turuhingura tukarugirira ico bita tannage muri rurimi rw'igifaransa no guhingura urusato kugira ngo ukore kwira tukaca dukuramwo kwire rero nizo dukoramwo ibirato amakamba mbiri mu misi za tugomba dukora amakofero yizo nsato z'inkwavu n'imipira mbere yo kwambara y'imbeho mu misi za nivyo turiko turiyumvira hambavu y'urwo rusato amagufa nayo tuca dufata tukayahingura nayo tukayumisha ukuntu twe tugira tugaca tuyakoramwo torto y'inkoko n'ingurube ivyo vraiment birafasha cyane amagufa arafasha ku ngurube gukura neza arafasha inkoko kugira amagufa y'inkwavu yuzuyemwo ivyunyunyu byinshi bakamenya imbatari banga abakiriya mubanye gute abakiriya tubanye neza cyane murabona yuko inyama y'urukwavu ifise akamaro ubu nta yindi nk'ayo matongo mushake mutembere nta yindi nyama bagifungura bifungurira aka kanyama k'urukwavu imisi yose bama baza nk'aha ku mugoroba bakahateramira murabona ko hanameze na neza barahateramira bakama bifungurira aka kanyama kandi tubanye neza kuko turayaga bakatubwira bati jewe bama bambwira ati mwarakoze kuba mwaratuzaniye iyi nyama kuko iriko irafasha n'abantu benshi yego tujye kuri iki kintu mbega iterambere rya Rukwavu product ribona gute iterambere ni ndabona ko imbere ari heza ingene turiko turakora n'ingene twatanguye ndabona yuko hariho intambwe mwatanguye gute ubu mumeze gute
twatanguye turi abantu babiri daye hama turaduga ubu dufise abakozi batanu bahembwa amafaranga hama turafise n'abandi batandatu kuko yaciba societe y'abantu batandatu murumva batandatu nibo banyene company hama turafise abakozi batanu murumva yuko twese kandi nta kindi dukora atari gukorera mu iyo company dukora product kandi twese dukura ibyo tujya ngaho dukura agasabune ngaho dukura ibyo twambara ngaho murumva yuko ari sawa societe nta ngorane ziburamo ingorane ziri muri Rukwavu product nizi ingorane tugira nuko ubwa mbere amatara aratwononera amatara aratwononera cyane icikagurika ry'amatara kandi n'umuyaga nkuba si mwinshi hari gihe n'imashini tuyicomeka ikanka kwaka gutyo tukaba tubuhombye amakomande batanze abantu hama indi ntambamye nuko tubona nyene abantu turacyari bashasha iyo sinovuga ni nk'intambamye ntituraramba kugira ngo tubimenyekanishe kure cyane ariko ko mutanguye kuza muraza nibaza yuko abantu bazobimenya hama badukomande turi benshi turaho nyine wifuza kugera he muri kazoza kawe kazoza je we na Rukwavu product ya iyi company yacu turifuza yuko tuzoba abantu ba export inyama y'Urukwavu hanze mu makungu niyo hangiro ryacu kuva kera tukitangura twavuga tuti dukeneye Urukwavu turuhingura ruzojabuke no hanze tuze twumve Tanzania mu Rwanda hehe ibihugu byose inyama y'Urukwavu bita bakame meat yamaze gukwiragira hose tuba amamiliyoneri natwe kuko murabona ko turabajene turabajene twirata ikintu ko twahageze nuko ikibazo rero kigomba kize ni iki mbega kugira mutangure cyangwa mushikaho mushisubu mbega muba mwarafashijwe na payeje cyangwa muba mwarafashijwe bije yego nababwiye kare twatanguye turiko turakora amabulete dukoresheje umupanga hama tuca twumva yuko payeje ihari ntabwo nari bwayumva ico gihe ariko naciye numva ko payeje ishobora gufasha abajene bagiye hamwe tuca turiorganiza turi abantu batandatu turajana umugambi turahiganwa jewe ni mu guhiganwa ngahe matongo murabona hari barakunda gutanga ku mwaka muri payeje ihiganwa ku makoncours ku makomine rero twe twagiye mu iyo concours ku makomine muri komine tuca tuba bambe tubaye abambere tuca tuja mu ntara tuba ba gatatu baca batugema miliyoni 9 miliyoni 9 Rukwavu gigu Rukwavu product tuca tugenda kugura ya mashini tuyaguze amakongerateur murayobona ya mashini dufasha turagura n'utundi tuntu gutyo tuca turatangura rero kusya neza kugera yaho bigenda neza n'ubu payeje ndayishimira cyane kuko iyo abatariyo ntituba twararose ya mashini ntituba twararose amakongerateur ntituba turaha tugeze kuko batubwira yuko umutahe baduhaye ari uwo kugira ni fond de mariage niko bayita rero ayo mafaranga baduha nuko inguva babajene bari hamwe kugira bagura ibikoresho byo kubafasha rero twebwe twaciye tugura ayo mamashini no kuvuga payeje yubahwe vraiment ndayishimira cyane kandi bandanye ikora ifasha n'abandi bajene nibaza yuko mu misiza n'amahera yabo turi mu kuyari tuzoyasubiza yose mu misi mbega ugwaruka go ngaha canke novuga imisore yo ngaha gute yakiriye projet yiwawe iyi projet yawe imaze gutangura yayakiriye gute yayakiriye neza kuko naje sanzwe ndi umuntu akunda ibintu by'imigambi akunda kuganiriza ugwaruka ndasanzwe nkoranya abajene nkababwira ibintu by'iterambere noneho ntango iki kintu dutanguye ibi baciye bashima cyane baravuga bati wa muwundi yamatubwira ibintu by'iterambere ndaba bageza ahandi hantu ubu rero ndiko ndabona urundi gwaruka ruriko ruzana ibindi bintu bishasha kamote rundi gwaruka nakaye ndabwira ugwaruka ruve hasi rukore kuko mwe nababwiye kare yuko je navuye muri kaminuza icanza kubaga inkwavu barantwenga ngo mvuye muri kaminuza nje kubaga inkwavu abajene ni isaha turacasuzugura akazi bamwe ariko ubu abambona bavuga ati
warahezagiwe kubera iki naratimvye ndakora urwo rukwavu ubu urukwavu rugomba rwamamare rugere kure tugomba tubikoresha ibintu byinshi cyane ntatera urwamaga agwaruka ruheraho nyene aho nyene muri dutoyi bahere bakora bike imbere ni heza ariko ntibihebure bakore hama biture na payeje irafasha abajene bagende bapase nabo nyene bajana iyo migambi kugira ngo babahe kudemara bademare neza cyane. Mbega akajambo wotekerera nuvuga abasanzwe bafise amakampuni akomakomeye nakahe? Akomakomeye basha no kuvuga nawe ufise kampuni akajambo rero utekereye amakampuni akomakomeye bo abo bafise amakampuni akomakomeye ahubwo barabe twebwe tugifise udukampuni turiko turakura badutera intege baze badutera intege abo bose twumva bakomakomeye murabumva ya mazina y'abagwizatunga bafise amakampuni akomeye baze badutera intege twebwe abajene turiko turaruka ubu kuko hariho ingabirano nyinshi dufise mugabo tukabura uburyo bwo kubishira mu ngiro hamwe rero boca bakadutera intege mu gufinansa mu kuzana mbere n'amahera yabo bakinvestisa mw'iyi migambi yacu aho byoha cyane bigatuma n'abajene benshi baronka ubuzi. Mbega ko bavuga ngo sibanga ngo gusangira ngo kenshi bizana induru muri urukwavu product ni hazanamo mubwiza tunga kazanamo amafaranga ntibizohava bizana yindi shusho. Oya hariho amategeko agenga amasosiyete nibaza yuko nta kibazo na kimwe ivyo ni ku bantu bataba baramenya ingene amasosiyete akora naye ahandi ho umaze kumenya ingene amasosiyete akora murakorana neza no mu investisseur yazanye amahera yiwe. Tubandanyiza aho nyine rero ni ukuvuga yuko urukwavu product yamaze kwaguka yaraguse tubyita uko mbega umuntu tuvuge nk'ubundi Bujumbura canke ndi Makamba canke ndi Muyinga ndi hehe mbega aho hose bari agence za urukwavu product urukwavu product iri kiraguka nivyo hambere siege iri ngahe Matongo murabibona hama turiko turagira akandi ka agence mu Kanyosha Bujumbura hama no mu Kayanza turiko turagira n'Ingozi meme hajya ku isoko impande y'isoko tugomba tuhashire agence kugira ngo baze bararonka izi nyama kuko hariho abantu badatunga inkwavu mugabo bakenera kurya kanyama kandi bakakabura ingene bakarya twe tuzobashikanira izo nyama zihinguye neza abantu bo hanze nabo abantu bo hanze y'igihugu naho nababwiye yuko turiko turabitegura hanze tugomba tuzitekere neza nitwaronka umutahe ukwiye kuko ntiwojana ibiro 10 hariya hanze nukujana amatoni rero turiko turitegura ntumirira n'aba investisseur kaze muri urukwavu product turemera abantu ba investisa amahera yabo kugira ngo tutangure tuzijane hanze inyama zacu ni nziza cyane bavuga ngo nimboneka rimwe iba mbere y'umuntu kuri urukwavu ahuye n'umukuru w'igihugu muri kano kanya yo musabiki asha nimboneka rimwe mugabo je ndumva umukuru w'igihugu ico no musaba asha je no musaba gusa atera intege urukwavu product kuko ndabona iriko izohindura Burundi urukwavu product izohindura Burundi gute musigura umukuru w'igihugu nyina byumve murabona yuko wenyene ubwiwe yivugiye yuko ashizeho umugambi w'inkwavu hama natwe twaje kuziha agaciro mu gukora inyama izoja no hanze ico kintu cyonyene kirakomeye izoja no hanze rero hamwe tworonka umutahe kuko ubu dufise amakomande twabuze umutahe novuga munini kuko amahera payeje yaduhaye mwumvise yuko yaraye kugura materiel ariko turacakeneye ayandi kugira ngo tuduze production ibe nini duheze tuba satisfied rero ico no musabanye n'icubahiro ndamubonye duhuye no mubwira ati atera integero kwa product hama duha agaciro rwarukwavu ivyo duhingura biheze bijabuke no hanze yego nagomba ngaruke kutera kamo gutera intege ugwaruka cyane ndarutera intege nago ruve hasi rukora ugwaruka tuve hasi dukore ni twebwe tuzofasha Burundi butera imbere ni twebwe tukiri dynamique rero bave hasi bakore vraiment nico cyose gisuzuguritse niho nguma shimikira burya imbere ni heza akajambo ubwira abakiriya bawe abakiriya banje ndabakunda cyane babandanye bahezagirwa akantu kanditse kuri urukwavu product kuri emballage noneho agaslogan kantuze
kitwa kavuga la vie est belle ku bantu bose abakiriya bacu ubuzima ni bwiza cyane. Mbega Rukwavu product umuntu yoshaka kubashikako tuvuge nk'ubu umuntu yashaka kubagendera yo basanga he nuvuga ikicaro hama mbega ku mbuga ngurukana bumenyi yobaronka gute? Bo aha umuntu ashaka kuduserukako na telefone binakunze na telefone yacu twebwe ni ngaha kwanza siege iri ngaha imatongo mu ntara ya Kayanza aha nyene kuri centre Bandaga kwibarabara rija kuri dispensaire benshi barahazi ni muri zone Ruganza ku mutumba wa Burengo ubajije uwitwa Bakame she Bakame baca bahakwereka biba biheze baca bahakwereka niho bureau yacu iri niho na entreprise siege yayo iri hama akanimero ka telefone WhatsApp no guhamagara ni 69 amajana 945 amajana 576 ni kwa tugushimi murakoze.